Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, musangwe amahoro ya Kristo yazutse. Aka ni kakanya ko kuzirikanira hamwe ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa kane, turi mu ndwi ya kane ya Pasika. Umukama dusaba kumufatira kwa karorero, wayemeye kwicisha bugufi akigenza nk'umusuku. Ngaho twakwiye ibisomwa vyeranda vy'uno munsi. Igisomwa ca mbere cavuye mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa igabane ca 13 kuva ku murongo wa 13 gushika kwa 25. Izaburi ni ya 88. Inkuru nziza ni yashikirijwe na Yohani igabane ca 13 kuva ku murongo wa 16 gushika kwa 20. Dutega amatwi Umukama Imana tuyagira ijambo ryiwe. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Paulo nabo vyari kumwe bajabutse mu bwato bava i Pafosi baja i Pereje muri Pamfiliya, bavana na Yohani nawe asubira i Yerusalemu. Nabo barenganye Pereje baja i Antiokiya ya Pisidiya. Binjiye mu isinagoga ku munsi w'isabato baricara. Ivyo amabwirizwa n'abahanuzi bihejeje gusomwa, abakuru b'isinagoga batuma kubabwira bati: bene wacu, nimwaba mufise akajambo k'impanuro mubwira igihugu kiraho nimuvuge. Paulo ava hasi akiriza ukuboko ngo bahore, avuga ati: bantu b'Isirayeli, namwe mwubaha Imana, tega amatwi. Imana y'Isirayeli yaratoye ba sokuru, irabagwiza baraba igihugu bari bahungiye mu Misiri. Hanyuma iramvura ukuboko, yerekana ububasha ibakurayo. Nk'imyaka 40 ishize irababungabunga mu bugaragwa. Hanyuma ihonya intara indwi mu gihugu ca Kanaani, ihashira nyagisata cayo. Yongera mu myaka igera nko ku 450 igiha abacamanza gushika kuri Samuweli. Naho basaba umwami, Imana nayo ibaha mu myaka 40 Sawuli mwene Cisi wo mu muryango wa Benyamini. Hanyuma Imana irahava iramubogoza ibatorera Dawudi ngo ababere umwami. Niwe bavuze muri aya majambo ngo: naritoreye Dawudi mwene Yese, umuntu anshika ku mutima, azorangura ivyo nshaka vyose. Nk'uko yari yarabiraganye mu ruvyaro rwiwe, niho Imana yatoye Yezu ngo abe umukiza w'Isirayeli. Ataraza, Yohani niwe yamuteguriye inzira mu kwigisha igihugu cose c'Isirayeli ibatisimu y'ukwigaya. Igihe yari mu kurangura ivyo yatumwe, Yohani yavuze ati: jewe sindi uwo mwiyumvira, haza kuza uwo ntakwiye guhambururira imizana y'inkweto. Iryo ni ijambo ry'Imana. Urukundo rwawe Mukama ndaruririmba ubudahengeshanya. Urukundo rwawe Mukama ndaruririmba ubudahengeshanya. Urukundo rwawe Mukama ndaruririmba ubudahengeshanya. Abantu b'inzaruka zose nzobamenyesha kuzira guhemuka. Erega navuze nti: urukundo rwawe ruravyagiye ubutakihava, ukudahemuka kwawe nako vyagiye mu ijuru. Urukundo rwawe Mukama ndaruririmba ubudahengeshanya. Naritoreye Dawudi umusavyi wanje, ndamusiga amavuta meranda. Iminwe yanje izomuhagarikira, ukuboko kwanje kuzomukomeza. Urukundo rwawe Mukama ndaruririmba ubudahengeshanya. Sinzomuhemukira kandi urukundo rwanje bizokwamana, ubukomezi bwiwe buzoseruka kubera izina ryanje. Azonyita ati: wewe uri dawe, Mana yanje, ukongera ukaba ikinjarinkiza. Urukundo rwawe Mukama ndaruririmba ubudahengeshanya.
ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yashikirijwe na Yohana. Imbere y'umunsi mukuru wa Pasika amaze koza ibirenge vy'abigishwa biwe, Yezu yababariye ati nukuri ndabibabwiye nta musuku aruta shebuja, nta ntumwa iruta wayitumye. Ko ivyo mubizi muzoba muhiriwe nimwabikora. Si mwese mvuga ndaza abona atoye, ariko ivyanditswe bitegerezwa gutaha ngo uwo dusangira umukate yampagurukiye. Ndabibabwiye ubu bitaraba ngo nivyaba mwemere ko nduwuriho. Nukuri ndabibabwiye uwakiriye wese uwo ntumye aba arije yakiriye, na wunyakiriye aba yakiriye uwantumye. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye umuryango w'Imana, turacari mu kanyamuneza ka Pasika aho twigina intsinzi y'umwungere mwiza yitangiye abantu arabacungura. Muri ino nkuru nziza ariko arasezera biwe, abasavye kugira umutima wicisha bugufi, bamufatiye ko akarorero. Twibukanye ko ivyo vyose vyabaye ku munsi wa kane mweranda, imbere yuko Yezu yitangira abantu. Amamuko ya Yezu turayumvise Pawulo yadondora mw'isinagoga rya Antiyokiya, aho bamutumiriye kugira ico ashikirije. Araheza arigisha ijambo ry'Imana. Erega ntawe utegwa amasoro ngo ayazibukire. Ekleziya y'abavukanyi ntiyigisha ibivuye mu kirere. Inyigisho yose ishimikiye ku ijambo ry'Imana. Nanone twavyumvise bari bahejeje gusoma ivyanditswe mw'itegeko no mu bahanuzi. Amaze gusaba abantu kunuma, Pawulo aciye atanga inyigisho. Erega abavukanyi uja kumva arumviriza. Bamwe rero usanga bariko barayogora igihe umusaseredoti yigisha bumve ko atari vyiza. Uruyogoyogo si amajambo gusa, rurabera mu mutima, mu mutwe n'ahandi. Noneho ibituma kenshi tutakurikira inyigisho ni vyinshi. Umwe wese akora ibishoboka ngo abigabanye. Abakera bati utazi yava ntamenya niyaja. Iyo apfuye kugenza umutwe nk'uruyuzi kenshi yisanga vyamuvyariye amazi nk'ibisusa. Niho twumvise Pawulo atanguriye kuri kahise k'umuryango w'Isirayeli ari wo Yezu yavutsemwo, kuko ubwami bwose bugira ubwanduruko. Swakorotse nk'iragarira yafashe kamere yacu y'abantu ngo adukize. Hataraza yateguriwe amayira na Yohani Batista, uwatanze batisimu yo kwisubirako ngo abantu bashobore kwakira umukiza w'isi. Mbega abavukanyi, twebwe turibuka iyo twavuye. Kahise kacu hari ico katwigisha. Mbega amakosa yo muri kahise aratubera icigwa gutyo tukirinda gusubira kugwa mu kandi kaga. Kuki hari amabwa aguma yisubiriza mu bana b'abantu kandi muri kahise twarabonye ivyo yakweze. Kubera imibano, amashirahamwe, ibihugu n'iyindi migwi bibandanye biba mu akajagari, rimwe na rimwe ugasanga kagigwa n'abigeze kukagwanya n'inguvu zabo zose. Ibimenyetso ntakuka ko kahise ataco katwigisha canke ataco kigera gahindura mu buzima bwacu. Mbega ntaho twama turiko turaririmba kahise ariko ntidutera intambwe tugasanga twasubiye inyuma. Umukama ntiyibagira isezerano yiwe yamayirangura. Niho Yohani yahavuye ashikiriza abantu Kristo Yezu umwagazi w'Imana ati nguyu umwagazi w'Imana nguyu ukura abantu ibicumuro. Uwo Yezu yakoze ineza haciyeho hose ariko bagwa nk'inteza ntibamutebeje. Niho bahavuye bamwivugana ngo bani mu menshi umugambi w'Imana wo gukiza abantu. Ni waho ubutigu bugereye ko ari nahazuwana nyene kumutuma, yakunze abiwe urutiziganya. Muri no nkuru nziza tumwumvise asezera abatumwa biwe, narigi igihe cyo kuva ku isi ngo asubire kwa se kigeze. Nta rindi ragi abasigiye atari urukundo rumwe rwigaragaza mu kwicisha bugufi bivuye ku mutima, ngo baheze bubake umuryango w'abicisha bugufi, umuryango wabuzuye urukundo. Kugira ngo agatima k'ubwishime ntikazobabere intambamyi, abibukije ko atamusuku asumba shebuja, kandi noneho turabizi ko atamukura buramukuru we. Niho bazama bibuka ko badagiye kuvuga ivyabo, ariko bajanye ijambo ry'Imana. Nanone igitugu kirakura n'igisumbi izosi, kandi naho ngo inyundo irakura n'isumbi yayujuje. Ivyo abigize inyuma yo kuboza ibirenge, ico batashotse batahura, kuko muri Israeli umusuku naho nyene w'urwego rwo hasi niwe yoza ibirenge vya shebuja canke uwuje kubaramutsa. Ko Yezu yunama akambura umutamana wiwe hanyuma akoza ibirenge vy'abiwe,
ni ikimenyetso kizima c'uko kuba umutumwa ari ugusangira ubutumwa n'ubuzima nawe, kwemera ukicisha bugufi ukaba umusuku w'abandi. Abigishwa ba Yezu bazotegerezwa kumwigana mu kwitaho abantu bato bato bababera abasuku. Umukama aduhamagarira kuba akarorero keza, kuba itara ryaka, kuba umuco w'abandi, kwicisha bugufi tukababera abasuku. Wowe ufise ivyo ushinzwe n'abo washinzwe, uritwara iterambere ryabo canke uri muri bamwe bibona nk'ibinyarire, ibihangange, ugaheza ukifashisha abo ushinzwe kugira ngo ushikire inyungu zawe utarushe kandi mu kanya gato. Muri Ekleziya muryango nta bafata amabanga bashinzwe bakayifashisha mu kwiteza imbere. Mbega uricisha bugufi imbere y'abandi? Ntabwo nshuti ugendera hasi kubura hejuru, uragenza make. Mwe wese rero niyihatire kuba umusuku wa mwene wabo mukirurutse mu guhagararira ukuri n'urukundo, maze abantu bose bibonera Umukama agira neza kuri ino si y'abazima. Ko batumwa bicisha bugufi ntibizobuza ko abakiriye bazoba bakiriye Yezu nyene kubatuma, maze bakakira n'Imana muvyeyi wacu. Harabibaza ko kwicisha bugufi ari ukwiyorobeka, kwanka icubahiro abantu baguha n'ibindi. Kwicisha bugufi ntibisigura kwigira igitebo bakakuyoza umwavu haba namba, no kumenya ico uri n'ico ubwirizwa kurangura, maze ugasukurira abandi ngo bateze imbere, ubashikane ku gihagararo kizima hamwe Imana ishaka gushikana abantu bose. Ikibabaje nuko tutama tuba dusukurira abandi, abahemukira bene wabo, ababagiriye neza bagahagurukira mbere abo bariko barasangira bakabitura inabi, bakabahemba kubababaza. Umukurambere ati nk'uko kazirapfa magakabora, uririnda kuvuna umugongo waguhetse, ubundi bwuzisanga wabaye ya ntamenya y'umugabira umangana umutsima ishuri. Urama wirinda kuba kwa kuzimu kugumye kwiyima umupfu, uharanire neza ya mugenzawe, uharanire kuba kugiriye neza nawe amererwa neza. Yesu ati ivyo ko mubizi muzoba muhiriwe nimwabikora. Abatumwa bategerezwa kuja koza ibirenge bene wabo, babasukure mu kubaronsa amasakaramentu n'ijambo ry'ubuzima, baheze babagaburira inzimano ya Pasika. Ukwicisha bugufi kwabo kuzobafasha gushikira ba ruhebwa, nabo babone ko Imana itagira nkunzi. Ico dusabwa ni kwemera Yezu akaducorora akabikose dufise, ngo duheze twiteho abandi turi ba nta makemwa. Kuri uno munsi dusaba Umukama ngo adutabaze inema yo kwicisha bugufi, ngo dusukurire bene wacu, duheze twakire intumwa ziwe, twese dufatane urugendo tugana ubwami bw'ijuru. Amen. Mwari kumwe na Patiri Sadite Kenemana wo muri Diocese ya Ngozi. Muhorane Imana.